Shalom bakunzi ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Yesu Kristo abaheze umunsi mwiza w'umugisha, umunsi w'ubwiza, umunsi wo kuranirwa, umunsi udasanzwe. Kandi buri munsi uza witega ineza y'umwami, witega ukuboko kw'Imana, witege gutoneshwa n'umwami, witega Imana. Ntukaduzuka witeze ibindi, witeze ingorane, witeho ya. Twebwe tubayeho dutegeza kwitega ukugira neza kw'Imana. Guhimbagwa, witege rero kunezerwa no guhimbagwa. Kuri uyu munsi ndifuza kubabwira ibintu bitanu umukristo adakwiye kuvuga, adakwiriye gucisha mu kanwa kiwe. Bene data, akanwa kacu kararema, hari amajambo utakagombye kuvuga, hari amajambo utagombye kuvuga. Kubera iki? Turafite ijambo ry'umwami rivuga ukuri kw'ibintu. Hari ukuri kw'ibintu, hakaba n'ukuri kw'isi kwereka ibintu isi kwereka bitari byo. Ndakwereka, reka nkubwire amajambo atanu atakagombye kuva mu rurimi rwawe. Ijambo rya mbere ni iri, rivuga ngo sinobishobora. Hari igihe umuntu aje gukora akazi, ukagenda gukora akazi uvuga ngo naho ngiye kubikora sinzobishobora, naho ngiye gukora kino sinzobishobora. Ayo majambo watura ngo sinzobishobora nico kiza kukubera ko nta kindi. Twimenyereze kwatura ko amajambo meza. Sinobishobora, sinzogera hano, umva hano. Umva ico Yesu avuga rero. Iyo uvuze ngo sinzobishobora, Yesu we yatubwiye ijambo ryanditse mu Bafilipi igice cya 4:13, haravuga ngo shobozwa byose numva inkomezi. Haleluya. Genda watura yuko ushobozwa na Kristo. Genda watura yuko Kristo ari wagushoboza gukora ivyo. Shira Kristo imbere mu majambo yawe. Shobozwa byose na Kristo niwe imbaraga. Haleluya. Reka kwivuga ngo iki naho ngiye kubikora si bishobora. Yesu arakubwiye ngo Yesu niwe waguha inkomezi. Shobozwa byose numva inkomezi. Uwo ninde? Ni Kristo Yesu, umwana w'Imana. Bene data, wimenyereza mu buzima bwawe kutavuga ngo si bishobora, kutatura amajambo ku bana bawe ngo ntibishobora. Atura ico Bibiliya ivuga. Shobozwa byose numva inkomezi. Kristo abigushoboza. Haleluya. Niwe abidushoboza. Shobozwa byose numva inkomezi. Irindi jambo rya kabiri umuntu atakagombye kuvuga ngo urice mu kanwa kiwe ni ijambo rivuga ngo Imana iri kure. Tiyavyumva ukibaza ukabona ko aho Imana ari kure yawe. Imana ntabwo iri kure yawe. Imana iri iruhande yawe. Imana iri hafi yawe. Imana ntabwo iri kure yawe. Mu gitabo cya Zaburi haravuga ngo 145:16 haravuga ijambo ryiza. Byose biguhanga amaso. Byose, harimo amafi, harimo inyoni, harimo ikintu cyose cyaremwe, bihanga amaso Imana. Nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Imana ntabwo iri kure yawe. Izigaburira inyoni ntiyonanirwa kugaburira wewe. Iza yambika amashurwe ku misozi ntizonanirwa wewe. Iri hafi yawe. Ntukigere uvuga ngo biri kure yawe. Imana ntabwo iri kure yawe. Haleluya. Inyoni zizigaburira, umva, byose bimuhanga amaso, nawe akabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Haleluya. Umurongo wa 16, upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza ukwifuza kw'ibiriho byose. Amen. Izipfumbatura igipfunsi cyayo igahaza kwifuza kwacu. Umva, Imana iri iruhande yawe. Imana iri iruhande yawe. Ntukigere uvuga ngo yarantaye, iri kure yanjye. Oyaye, ntabwo iri kure yawe, iri iruhande yawe. Izipfumbatura igipfunsi cyayo gahaza ibyaremwe byose. Ibyaremwe nawe uburimwo. Haleluya. Uyu murongo washimije cyane mu 15 ngo byose biguhanga amaso. Haleluya. Bihanga umwami wacu amaso, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Haleluya. Glory to Jesus. Amen. Nawe ukabigaburira. Imana iri iruhande yawe. Imana iri hafi yawe. Imana iri hagati muri wewe. Sifa kwa Yesu. Ijambo rya gatatu, hari abantu bavuga ngo mbega ngo singomba gusenga buri munsi. None nzasenga buri munsi. Umva, Bibiliya ntiyavuze gusenga buri munsi, ahubwo uko duhumeka. Gusenga tubigire ko guhumeka kwacu. Pawulo yabwiye Abatesalonike ijambo ryiza 5:17, yarababwiye ngo musenge ubudasiba. Musenga ubudasiba. Ntukigere uvuga ngo mbega bazosenga. Gusenga ni kuganira n'umwami wacu bigomba kutubera nk'itegeko rya buri munsi. Uko tuvyutse, uko duhumetse, uko tuvyiyumviriye. Haleluya. Ntuzosenge gusa ngo dimanche ugiye gusenga kuri eglise. Oya, gusenga ni ibintu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi.
umuduga wawe urashaka kubera prayer room. Hallelujah. Wawe ugenda mwibarabara urashaka kwikira muri bisi wawe usenga. Umva, senga ubudasiba, musenga ubudasiba. Tukigera uvuga ngo mbega umuntu yosenga umwanya wose. Oya, senga ukuronsa umwanya, senga. Paulo yabwiye Abatesalonike ngo musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Gusenga kwacu, gusenga kwawe igomba kuba ubudasiba. Igihe cyose ugomba kwitwararika gusenga ubudasiba. Amen. Ugomba kwitwararika gusenga ubudasiba. Ijambo rya kane, hariyo abantu baguma bavuga ngo naratawe, narahebwe, abiwacu baranyanze, abahaheye. Ugumubwira abantu ngo abantu bagize bande. Reka kuba watura ayo majambo ngo waratawe. Watawe nande? Nimba abantu baragutaye ko ntibatawe n'Imana, ntibatawe n'umwami wawe. Yesu aragukunda kuruta uko ubitekereza. Yesu arakwitayeho kuruta uko ubitekereza. Umva ndakubwire, ndakadagusomera ikintu gikomeye dekre Yesu yatubwiye mu gitabo cya Yeremiya 29:11. Yaravuze ngo, yavuze ijambo ryiza, kuko nzi ivyiyumviro nkwiyumvira ko nije uhoraho mbivuze. Mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ibyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro zo mwiherezo ryanyu. Umva, Yesu akwiyumvira neza, Yesu akwiyumvirira ibyiza, Yesu agufitiye imigambi myiza. Haleluya. Reka kwirirwa ufutakaza umwanya wawe uvuga ngo abantu barantaye. Bibiliya ivuga ngo naho data na mama bonda uhoraho azonyitorera. Naho data. Kandi kugira ngo ababyeyi bagute bavandimwe kiba ari ikintu gikomeye cyane. Ariko naho yaravuze ngo naho data na mama bonda uhoraho azonyitorera. Hariho abana benshi ababyeyi babo birukanye mazu yabo ngo kubera bakijijwe. Uyu munsi nibo bagize basamuragwa. Kubera iki? Babasanzamo amavalere meza. Hari abari baratawe n'imiryango yabo, ariko imiryango yaraje isaba imbabazi, isanga aribo bantu bazima. Reka kuvuga ngo Yesu yaragutaye. Yesu ntashaka kuguta. Hari ibihe birashaka kwereka nkaho abantu ibihe izo ni ibihe, ariko Yesu yaravuze, ijambo ryavuze ngo uzi ivyiyumviro nkwiyumvira ko ntabwo ari ivy'ibyago. Ntabwo Imana itwiyumvira ibyago, itwiyumvirira amahoro kugira ngo ndamuremere. Haleluya. Kuko nzi ivyiyumviro nkwiyumvira, nije uhoraho bivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ibyago. Ni ivyiyumviro vy'amahoro si ivy'ibyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Ndagushimiye, ndayishimiye Imana kwiza nyiyumvira neza. Abantu barashaka kwiyumvira nabi, ariko Imana yacu izkwiyumvira neza. Kundi indirimbo yanditse mu gitabo cya Kantike 120. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu amvugira. Ni umuherezi mukuru, ni umutambyi mukuru. Haleluya. Kandi yitwa Rukundo. Numva menye yuko umutima we handitse mu izina ryanje, kuko mvugira nta mwansi yo munyaga. Glory. Haleluya. Haleluya. Umva ntiwatawe. Yesu ari ruhande yawe, akwiyumvira neza, akwiyumvira neza. Reka ucisha ijambo rivuga mu kanwa kawe ngo uratawe. Nta muntu n'umwe wagutaye, Yesu ari muri kumwe. Ijambo rya gatanu ritakagombye guca mu kanwa kacu riravuga ngo, hari abantu bazabiyumvira ngo ubuse umuntu azoja mu ijuru, ubuse nzoja mu ijuru, ubuse. Umva, Paulo yabwiye Abaroma 8:1 haravuga ngo, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Uri muri Kristo Yesu. Nimba uri muri Kristo Yesu, nimba warakiriye Yesu, nimba uri umwana wa Kristo Yesu. Haleluya. Bavandimwe, uzasha mu bwami nimba warakiriye Kristo Yesu. Amen. Nimba ubuzima bwawe bwarabatashe muri Kristo Yesu, nimba warapfuye kuri kamere n'icyane n'igisa naco, Mwami Yesu azaguha ijuru. Reka kwatura ngo mbega ubuse ngubona nzoja mu ijuru, ubuse. Reka kwatura amajambo, reka kwatura amajambo atariyo. Abandimwe, reka kuvuga ibitari byo. Bibiliya ivuga ngo urupfu n'ubugingo bihagaze mu bubasha bw'ururimi. Atura uzuguma uvuga ko uzogira iherezo ryiza, bivuga ubigira ubuzima bwawe, uzoja kubana na Yesu. Ubiririmbe ugifite uyu mubiri, ugenda ubiririmba. Haleluya. Nta muntu uraho. Hariyo abantu babwira abandi ngo urumva naho wopfa udakijijwe tuzokubwirira Imana. Wewe wenyine. Haleluya. Shishikara uvyatura ubigira ubuzima. Yesu abahezagire. Reka mbabwira inkuru yashimishije. Umwana umuhungu, abahungu nyine mu mujyi batarakizwa. Mugabo akaguma abwira abagenzi babo ko jewe nzakizwa, nzaho umukozi Imana akomeye. Kubera iki? Mama na papa iminsi yose guma basengera banyatura amajambo meza. Igitondo kimwe bavandimwe,
arahindukira Yesu, batamubwiye ubutumwa bwiza, aravuga ngo numva ndushe, reka aje kuri Yesu. Uyu munsi n'umukozi w'Imana akomeye, ivyo watura none nizo ubuzima bwawe bw'ejo. Yesu aguhezagire, wirinde kwatura amajambo atanu mu buzima bwawe. Reka ndagusengere. Yesu Kristo, turagushimiye ko duhaye ijambo ryawe. Ijambo nico kintu kigomba kuganza ubuzima bwacu, nico tugomba kwatura mu gitondo n'imugoroba, nico kigomba kuganza ibyacu. Haleluya. Urakoze mukunzi wacu Yesu, urakoze cyane kutugirira neza. Ndasengeye umwene data kurankurikirana, umufaturura imigwe Mana, umurinde kwatura amajambo mabi, umurinde kuvuga ibibi ku buzima bwiwe. Haleluya. Umurinde kuvuga igisa n'ikibi ku buzima bwiwe. Umuheze umugisha, amahoro ya Kristo Yesu agaze mutima wiwe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Umwami Yesu abaho umunsi mwiza, umugisha. Murakoze.